Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Muri irya minsi Yezu yaciriye ishengero uyu mugani ati: ubwami bw'ijuru twobugereranya na nyene urugo yazindutse umutwenzi kurondera abamukorera mu murima w'imizabibu. Bemeranya idenariyo imwe ku munsi, aca barungika mu mizabibu yiwe. Wahengere nko kw'isaha ya gatatu akubitira kw'irembo, abona abandi bicaye ku nama ataco bakora, araheza ababwira ati: nimugende mu mizabibu yanje, ndabahemba impembe bakwiye. Nabo baca barajayo. Wahengere nko kw'isaha ya gatandatu no kw'isaha y'icenda, asubira gukubitira kw'irembo, agira nka kumwe kwa kare. Wahengere nko kw'isaha y'icumi na rimwe, asubira kw'irembo, ahasanga abandi bibereye aho ataco bakora. Araheza ababwira ati: ni kuki mwiriwe muhagaze aho ataco mukora? Bamwishura bati: nuko twabuze uwutujana kumukorera. Nawe ababwira ati: nimugende na mwebwe mu mizabibu iwanje. Bugorovye nyene imizabibu abwira umubwiriza wiwe ati: gotora abakozi, ubagerere utanguriye kubaherutse, uheze uhereze kubaje ubwa mbere. Abaje kw'isaha y'icumi n'imwe baje, umwe umwe bamuhereza idenariyo. Bamwe b'ubwa mbere nabo bagira ngo baza kugeregwa ibiruta, ariko nabo nyene umwe umwe aronka idenariyo imwe. Bajya rero batonganya senaka bati: abo baje ubwa nyuma ubagereranije natwe twishwe n'intuguta n'izuba, nabo bakoze isaha imwe. Nawe rero abwira umwe muri bati: mbega mugenzi, nakurenganije nte? None ntitwari twemeranije idenariyo imwe? Fata rero ivyawe ugende, nije nashatse kugerera uwaje ubwa nyuma nk'uko nakugereye nawe. None hari ikimbuza kugenza ivyanje nk'uko ndabishaka? Uheze undabera ibi kuko ngira neza. Uko niko abanyuma bazoba abambere, abambere nabo bakaba abanyuma. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Aya majambo twumvise mu gisomwa ca mbere kidukura mu gitabo c'abacamanza, turi mu kigabane c'icenda. Uyu mugani twumva Yotami acira aba bantu b'i Sikemi bagomba kwimika Abimeleki ngo babere umukuru. Kumbure umuntu ntashobora kuyatahura neza adasomye ibiri imbere. Ngo burya muhora musoma ijambo ry'Imana. Tumaze kubona abantu benshi bagura amabibiriya, muraba mutayagura par prestige ngo muce muja kushira ahantu mwerekane ko musoma ijambo ry'Imana no kurisoma. Ntimusoma akayeri gusa canke akavinyu, ntimusomane gusa hagati yanyu, we dusomene ijambo ry'Imana. Umuntu adasomye neza guhera hejuru muri kigabane c'icenda, nk'uyu mugani baciye ntushobora kumva neza ico ugomba kuvuga. Ku batasomye rero umviriza twumva ibiri imbere gatonya. Ndabivuge mu ncamake. Murumvise uyu mugani Yotami aciriye abanyasikemi bagire biyimikire Abimeleki. Suko Abimeleki aribo bamuhisemwo gusa, nuko nawe nyene yabagize ko propagande, akabumvisha yuko ari wategerezwa kubatwara. Ibintu none bizana na hehe? Ubwa mbere nuko Yotami na Abimeleki baravukana kuri se, mugabo ntibavukana kuri nyina. Ego, kuko Abimeleki avuka ku musukukazi wa se wiwe. Murabizi ko n'abagabo bamwe bamusanga barenze ibigo, gasanga birutse kuba bafise mu nzu babakorera. Nakamano
si by'ubu gusa. Urumva rero Abimeleki yamuvyaye ku musukukazi. Ubwo Abimeleki ni umuntu yuzuye inda ndende yo gutwara, ahari hose abona yuko ategerezwa kuba umukuru byanse bikunze. Niho rero se wabo amaze gupfa, mu miryango y'Abajedewo umwe twumvise ubuheruka, aca akoranya abo bavukana kuri se, arababwira ati mbega mubona byogenda gute ko mwemera gutwagwa n'umugwi w'abantu baserukira abandi canke jewe nkabatwara? Arabumvisha yuko ategerezwa kubatwara, kubarongora. Aca abatumako abandi bantu baserukira, basa nk'abaserukira abantu bahambaye, basa nk'abaserukira abandi Isikeme. Hanyuma arabemeza, arabumvisha yuko rero yo batwara, kandi nabo nyene kuko bagira bati yo Abimeleki n'umuntu w'iwacu, nuwo mu maraso yacu, yodutwara. Hanyuma rero abo baserukira abandi amaze kubemeza, aca ababwira ati koranya riri igihugu cyose muheze munshikirize munyemeze. Muga murumva yuko imbere yuko bamwemeza hari ikintu yakoze. Ico rero ni kibi gose, ni kibi gose. Ico kintu turashobora gushikirwa n'amabi, mugabo mwame musaba ntikigere gica mu mutima wanyu ngo kije no mu kiganza cyanyu, kubera inda ndende y'ubukuru, kugira ngo atware yumva ko ata muntu n'umwe amukomakoma mu bavukana. Aca afata bamwe bavukana bose kuri se, arabarigita bose, arabica. Nakamano n'uyu munsi usanga biriho. Munabona ati jewe kugira ngo ntekanirwe ngaha, wewe ntuzonterana n'intambwe, ntegerezwa kugukuraho canke nkakwicira hejuru, canke nkakwicira mu bindi bintu by'ubuzima bwawe. Hari uburyo bwinshi bwo kwica umuntu. Ego niko hariho ubukazi bumwe nyene bwuhereza ko ukamushira munsi y'ivu, hariho n'ubwo kumwicisha kugumumuturubika, mwiruka ko n'amajambo mabi n'amamenase. Murazi ibintu abakuru bakunze kugira abasubalterne babo, gasanga hari abantu menga gukorera iwabo ni nk'ukorera kuri kwa baranyica. Sinzi ngo mbe gukora kwa baranyica. Umuntu akamari mu ruhagarara, umuntu akazogwara, akazoha kwa kudeprima. Nitubirabe gusa muri bariya abantu bo mu ntwaro. Mwibuke ingene twicanira hejuru, umwe wese agomba kuja hejuru, ashaka kwiganzira ibi, ashaka gutarukira muri iyi poste. Ibintu by'amashano byirirwa birahanwa hagati y'abakuru bacu. Hama tugashaka ngo igihugu ngo giteye imbere muri 2040. Noko ivyo bintu bigihari, tutarabikura mu mitima yacu. Naho twoshikira iterambere ry'ikintu cy'igisizi imwe gikiburirane. Gisizwe murakizi ngene kimeze, gusaga gifise urutwe runini, akano kangano ku bigaragaza ingene ushaka gusanga abantu bateye imbere bafise igitwe nk'iki gitwe kinini bari hejuru, hari hasi ugasanga ari abandi bantu butune, ubuzima bwabo butavaho buri. Iterambere ry'igisizi imwe. Twese turavuga iterambere, mugatuze turaraba iterambere dushaka. Nta terambere ryiza imbere y'Imana rizoza rivuye mu biganza birimwe amaraso yo gusesanira amaraso. Ntibibaho. Tumaze imyaka tubirondera, ntibikunda. Tutemeye kuvayo ntavyo turiko turashikira. Abimeleki rero aragisiza ariyica aho bavukana. Mugabo Yotami arashobora guhunga, aramusiga, arayanyaga, aramusiga. Hari abantu bibaza yuko bashobora kumara abantu bose, nubura kamwe kavamwe. Imana yamayibikira kamwe, izosubira guhera ko ubuzima bushasha, agasigarira. Ugize amahirwe kakamenya ko ari Imana yagakijije, kazoza karondera gukorera neza ubuzima. Mugabo agasanga kagiye nawe gafise nk'ivyo ufise,
kagaruka hagomba kugira nabi nka kujya nabo bagiriye nabi. Nuko bimeze, nuko ubuzima bw'abantu bumeze. Iyo atagiriwe amahirwe ngo agenderwe n'Imana, mutima we wagira ati sinogira nabi nkuko nagiriwe nabi, nje ahubwo kugira ngo inabi nakorewe ihave, agira nka kumwe kwa mbere iyo atarushije umwe wa mbere. Ibyo niko bimeze. Ndamaze imyaka 50 naragenda abona iba mu gihugu cyacu. Aha rero ijambo ry'Imana mwumva ko ariko bivuga, sindiko ndavuga politike. Haho nacaga ati pati haragiye muri politike, agira tugwanya, nawe ngwanya murambabarira. Ni ijambo ry'Imana kandi twemere ko twemeye gushira Imana imbere, turyumvirize rituvure, tuve mu bintu bimaze imyaka n'iyindi bituboshe, duce uwo mugozi, dushikire rero igihugu giteye imbere, igihugu cifashe, igihugu kimerewe neza. Tubishatse vyoba, kuko Imana iriteguriye kujana nabo bose babishaka. Yotamu rero yumvise ko bagire bimike Abimeleki, kuko babigira nk'ahantu mu kabande, ahagara nk'ahantu ku musozi, aheza arababwira ati wewe no mugire mushira imbere yanyu. Aca baciriye umugani. Umugani uri mwinyigisha ikomeye cyane, nuko dufite umwanya twari kuteramira ko cyane. Mwumvise ingene avuga ibiti byiza by'ingirakamaro mu buzima bw'abantu, byanka kuja guhungabana kukwanka kutabandanya bigira ko kamaro. Yavuze igiti yabanje aravuga igiti cha oliva, aravuga igiti cifigiye, yongera aravuga n'igiti c'umuzabibu. Ibi biti ni biti bifise akamaro kanini. Mwumvise ingene igiti cha oliva kibwira ibindi biti kiti mbega noheba amavuta yanje kandi ari yatera iteka Imana n'abantu. Umuntu ashaka gutwara abandi, ico cifuzo ni cari kibi muri cyo, yumva ko ashaka gutera iteka n'abantu, aziteka ry'abantu. Aziteka ry'abantu, kandi ukabona yuko muri background yiwe iyazanana. Erega iyo bagushize imbere duca dutangura kurondeza iyuzanana. Si mu bwoko gusa, mugabo ico wowe warimariye mu buzima bwawe, ugira uti ndafise aho nje mva, nje kugira ico mariye abandi. Wumva yuko uzananye hehe? Wumva yuko ugira umarira iki abandi mu kugomba kuja imbere yabo? Ico birakoma, ugomba guhesha iteka Imana no guhesha iteka abantu ugira uja imbere. Ugira uja imbere ni ikintu gikomeye. Canke uje kugira ngo gusa ubicareko hanyuma wirundarundira umererwe neza wenyene, wibaze kushikiriye ubuhigwe. Ntibishoboka. Ntibishoboka. Kuko umuntu agomvye gukorera abandi, nuko ugomba gukorera inyungu ya bose, iterura bose, itera iteka Imana, igatera iteka abantu. Mwumvise kandi igiti naco cifigiye kagira kiti mbega noheba uburyohe bw'icamwa canje gisosa kugira ngo nje kwirirwa ndahungabana hejuru y'ibiti. Aha tukumva ingene iki giti gitanga ivyamwa bisosa, kibukiriza yuko umuntu wese ashaka kurongora abandi, n'umuntu yitwararika kuryosha ubuzima bw'abantu mu kubushikana ku maresultat meza, ubuzima bukaguma butera imbere, bukaryoha, bukubikanamo agasosera. Si umuntu umenga ahashitse, ahubwo umenga ubuzima bw'abantu buri mu mururazi, buja dans la douceur. Tukama twibaza yuko umenga bakuru bamara abantu bakaze bakangira, ukamenga ntibashobora kugira douceur mu bantu, ngo abantu biyumve, abantu bishire bizane. Akantu kose ni aguma kanka mu mwanya wose, ibintu byose umenga harabishe. Ahubwo umuntu agomba gukorera neza Imana, aryosha hari. Hari ikindi giti twumvise, igiti
c'umuzabibu. Umuzabibu nawe uti sinoheba gutanga akavinyu kanje kanezereza Imana n'abantu. Mwari muzi ko umuvinyu unezereza Imana? Camvuga muti patu gose uko gakunda. Umuvinyu unezereza Imana. None Yesu yari kuwushiramwo amaraso yiwe utarinezereza Imana? So yatoye kugira ngo atange igikombe c'amaraso yiwe. Kugira ngo yafashe ikiyeri canke isongo. Bon. Karagaciyemwo karagaciyemwo yari gushobora no gutora ikindi kintu kuko ivyaremye byose ni vyiza. Ariko na cane cane ako kantu harimwo inyigisho, n'imvugo nshushanya irimwo inyigisho ingene umuntu agomba kurongora abandi, yogira uwo mwitwarariko uko aryosha ahari, anezereza abandi, bakiyumva bakagira akanyamuneza kandi bakumva ko basangira. Umuvinyu ntushobora kuryoha uri kurawisangiza. Rero ugasanga umuntu ari mu kabare wenyene, yicaye wenyene nk'agasengreto. Kibazo tujya muntu ubwo iryo cupa ntiyarironsa acotse gose. Hari abantu usanga iyo bashikiriye ibintu barahavye gose, agira ati igigwayo basha ntimuzi ingene vyanduhishije, akagomba kubijya wenyene canke kunwa yicaye wenyene. Ariko iyo abantu bari hamwe basangira, bashize hamwe, ukumva ingene biryoshe. Ugomba kuba umukuru w'abandi, ugashobora kuba umuntu atuma ahubwo abantu begerana, bakumva ko basangira kandi badashiraniramwo twa tuntu tw'udushimi traditionnel. Bakumva ko bashize hamwe. Yote rero akagabisha abanyasikema ati uyu Abimeleki ndamuzi. Umuntu afise amaraso mu kiganza ya bene wabo ntazobazanira ubuhigwe. Abanyasikema bakagira bati niwe dushimye kwiha. Hari imigani musigaye mucaho hanze ngo utora nabi ugatwagwa nabi, bari bubibone. Kandi ibi bintu Yotami yababwiye byarabashikiye gose, yarabaruhishije gose, arabasubiza inyuma. Mbere nabo nyene haragera igihe baramwigarama, bagomba kumwica kandi baruhiye kumwica. Yo Abimeleki apfa urupfu rumubabaza gose ku mutima. Murazi ikintu camwishe, yishwe n'umugore. Yari yamaze ko ari umuntu akomeye, kandi muri iyo mico ya kera kwicwa n'umugore yari biteye isoni gose. Kandi umugore ngo amuteye ingasiro, sinzi abavukiye nga ya Bujumbura ko muzi ingasiro. Yamukororeye ko ingasiro ahantu imumena umusaya, aca asaba uwumugendanye wiwe amutwaza ibigwanisha ati mpohosha ntibaze bamenye ko nishwe n'umugore ryo baribara. Apfa mu muruho nk'uyu. Amaraso arahuma. Ntuzu yanyegeze mu ikoti, hari abayanyegeje mu bigwanisho, handi bayanyegeje mu makoti. Ukibaza yuko uganje ku bandi, atakibazo wewe ntakigukora ko kigira inzu y'amabuye nk'uko Abimeleki. Ubuzima burakurindiriye. Ijambo ry'Imana ntiribesha, kandi kuba uryumvise uyu munsi suko rigomba kugucira urubanza, ariko rirashaka gucira urubanza ico kintu kiri mu mutima wawe. C'ubwishime n'ubwibone bugomba kuganza abandi. Tukabonye yuko gusa atari ibintu bihera muri bari yabo hejuru gose, biri no hagati yacu, kubika ikintu kibi ukakigenderako, cyo gushaka kugirira n'abundi kuko ushaka kumushira munsi y'ibirenge vyawe. Gutwaza umukazo, gutwaza ingimba, gutwaza iterabwoba. Ukibaza yuko ko abantu bagutinya aho uciye bose baca bahunga, ko ariko bakubaha, ko ariko bagukunda. Oya, uri kurihenda gose. Kujya ubona usebuka bagahunga canke bakidoga, itegure bonyene ko bashaka gutegurira akantu. Bonyene barashaka gutegurira akantu. Wibaza uti bose ndabafise mu kiganza, barashobora gutegurira akantu. Abimeleki yahavuye yirahirwa n'aba banyasikemi nyene. Ijambo ry'Imana riratwigisha iyo bamwe bashatse kugomba guca bumvisha ibyumviro n'ibyipfuzo byabo,
vy'abagombye guca kwegera iyo bashatse, barahawe nogira ntigushigwa imbere n'abandi. Ariko ugasanga kuko ngaha Yotamu ikindi kintu gikomeye ashaka kubabwira, agomba kubwira abanyasikeme ati mwe abanyasikeme, mwebwe muri ko mwiha umuntu mutabanje kubaza umutima wanyu, mutabanje kubaza Imana yuko by'ukuri ariwe muntu Imana igomba kubaha. Murazi yuko iyo aba bantu bose bagomba kutuja imbere bashaka kutwereka ko by'ukuri twobemera tubakira, ahubwo batwemeze, batubwira bati ngo ubukuru bwose buva ku Mana. Kandi ijambo ry'Imana mugabo, ijambo ry'Imana rivuga riti ubukuru bwose buva ku Mana, mugabo ntirivuga riti abakuru bose bava ku Mana. Hariho ubukuru n'abakuru. Ubukuru bwose buva ku Mana, kuko Imana ntikunda abantu b'ubusimbira hamwe. Ikunda abantu batagenda nk'imehesa, bafise umuntu abaja imbere, basangiye kubona ibintu neza imbere iyo bariko baraja, bagasangira neza ubuzima, bagakoreranira, bakaduzanya mu iteka. Ariko abakuru bose ntibaba bavuye ku Mana, kandi ari ijambo ry'Imana ribitubwira. Hari igihe umuntu agusomera akajambo k'Imana kamwe yarobanuye ntamenye kugafatanya n'ayandi majambo y'Imana. Muragenda musome igabane 8 mu buhanuzi bwa Ozi, simba ko ari umurongo wa 4 canke w'indwi. Aha Imana igira iti Abanyisraeli mwariyimikiye abakuru ntabizi, mutampanuje. Ndumva abakuru bose bava ku Mana. Abakuru bose bushobora kuva mu madiri y'ibi na biriya, ibintu baceje canke kuriya by'ububeshi. Ubwo mu mutima wiwe harimwo ingingo y'Imana. Ubwo mutima wawe mu kugendera imbere y'abandi harimwo ingingo y'Imana. Harimwo ingingo y'Imana. Urashaka kuba umukuru, ni responsabilité ikomeye cyane, kandi n'ubutumwa bwiza, kwitangira ineza y'abandi. Kwitangira ineza y'abandi. Igihe uri imbere y'abandi, ico kintu kizirikane rwose. Muri ibi canke biriya, ivyo ari byo byose, kumva uti mbeho kugira ngo aba bantu Imana yashize imbere bashobore mu gihe canje kumva ko hari intambwe bateye mu buzima bwabo. Ntibabona ahubwo umenga ubuzima bwabo butera bunyika. Dusaba Mukama kugira ngo n'ubundi muri iyo ntumbero atwuzuze ingingo yiwe yamituyobora. Duheze natwe mu kumenya kuyobora neza ubuzima bwacu, tumenye n'igihe hageze ko dushira imbere abatuyobora kucanke kuriya, tumenye ibitugenza. Abanyasikemi bashize imbere yabo Yotamu nako Abimeleki bagira bati n'umuntu w'iwacu, bya bintu hageze amatora makuwo mu bwoko bwacu, mu ntara yacu, mu muryango iwacu. Bapfaniki barutwa n'abamariraniki. Murashobora kuba musangiye amaraso, musangiye ubwoko, musangiye intara, musangiye imigambwe, musangiye iki, mugabo ugasanga siwe akugiriye akamaro. Banzurabe ko ari umuntu amenya kwitera muziko inyungu rusange. Binakenewe agasheta n'umutwe wiwe. Abantu bacu ubwo turi pre gusheta imitwe yacu kugira ngo twigura abandi. Mugabo ugasanga turirimba gwa gasore, ugasanga turirimba ndadaye, hageze kubigana mu byo bitanzemwo bikaba ibindi. Ijambo ry'Imana uyu munsi ridufashe kumva yuko twese n'uwo badafise ahantu hanini atwara, n'imiburiburi arafise ahatwara ubwami bw'ubuzima bwiwe. Mu mutima wawe ugengwa niki? Hari ingingo imeze ite? Mu muryango wawe, umupapa canke umumama, niyihe ngingo ikugenza mu bawe? Nta numwe adafise icyo atwara. N'udafise abantu atwara arategerezwa kumenya ingene yitwara muri we,
kugira ngo ashobore kuguma aba umuhezagiro kuri ubu buzima, kuri we nyene no ku bandi. Amen.